Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, ndagarutse kandi mfise umunezero mwinshi cyane, ndaryohewe muravye ahantu mpagaze. Yo imbere yuko ndahavuga reka manze ndahabafyinde mwe mubaza ko noba ndi hehe, ndabapfinze namwe nimuvuge. Okay, kuri wewe uri kurankurikirana, uri muri Amerika, uri muri Australia, ukaba uri muri Europe, Afrika, Asia, nagira maze ndakumenyeshe yuko neza na neza aha turi muri mu ntara ya Buhumuza, neza na neza muri komine nde? Komine Gisuru, ariko turi muri zone ya Kinyinya yahoze ari komine. Twagendeye hano, twahashitse nijoro, twakiriwe neza cyane, hari umutekano ntangere, abantu baho baratekanye, bari mu kazi ka misi yose, ubona neza ko banezerewe, bamerewe neza cyane. Hanyuma ikintu rero catunezereye nkuko mubibona, barana ko ari equipe nini ya Kibonobono. Turaza kubabwira mu nyuma nubwo mukunda kudukurikirana ikitugenza hano. Rero mu gitondo twazindutse tuja kuramutsa umwubahwa chef de zone wa Kinyinya, yatwakiriye muri biro yiwe, twanezerejwe n'uburyo yatwakiriye. Vy'ukuri uriko uramuraba urabona yuko ari mu ndongozi zikenewe cyane gose. Dufatiye rero kuvyo twaganiriye, twari dusohotse kugira ngo dusezerane, ariko ca tubona ikintu cadutangaje cyane. Ndasubiyemwo, ni ikintu cadutangaje muga kandi catunezereye, twifuje rero kukibabwira. Sikindi murabona hano ndi nkuko muriko murabibona ngaha nyene kuri ekra, mpagaze neza na neza muko bita akarima ko mu rugo, mu kigo, mu rugo, akarima k'igikoni. Iri jambo twararyumvise kuva haraheze nk'imyaka ishika kuri ngahe, nimutegure akarima k'igikoni. Umenga iryo jambo ryabwirwa ba nyina rugo na ba serugo, ariko twatangajwe no gusanga chef de zone ari we yabikoze imbere y'ibiro. Hari isuku mbere risumba hamwe ndavye imbere y'ibiro vyiwe hari isuku gusumba mu mazone amwe mbere no mu makomine. Harero sinenya kubivuga, son excellence araherutse gutanga inkebuzo ku bantu bakorera no mu bushikiranganje ugasanga nta suku bagira. Muze rero mfatira akarorero ngaha muri Kinyinya, nukuri uhashitse apana vyo kuvuga ngo bikurana ko nciye ntora na micro. Isuku niryo ryigendera ugeze ngaha ku mugwa mukuru wa zone Kinyinya. Ikindi kintu gitangaje naka karima ko mu gikoni, si kamwe, sina tubiri, sina dutatu, sina tune. Twebwe mbere ngaha kubera ko twibereye kumwe n'abana bo muri 2000 batanguye kwibaza ngo ibi ngo numubirizi, ariko rero ntavuze menshi. Nyakubahwa chef de zone, mudukundire mutubwire vy'ukuri twe turashimye kuri no bikorwa vyaje gute, iki cimviro cabajemo gute kugira ngo mushobore kwiyumvira gutunganya imbere y'ibiro vyanyu muri buno buryo. Murakoze. Ku mazina nitwa Ntibashirwa Desire Batazira Rucenge, nkaba ndi chef de zone ya Kinyinya. Ego ku kibazo mumbajije cingene iciyumviro caje, maze kumva abarongozi bagiye baratwara igihugu cy'u Burundi, novuga nti kahise ka hafi kuri sogokuruza wacu canke sogokuru wacu Pierre Nkurunziza, niho yavuze ati dukeneye amashugwe aribwa. Hanyuma maze kumva yuko tubwirizwa gutera amashugwe aribwa, ndaraba igihe bangeneye kuba chef de zone muri uku kwezi kw'icenda 2025, ndavuga nti zone Kinyinya nkeneye yuko igira ishusho nziza nkuko Sebarundi agenda arabivuga. Mwaranabonye yafashe umukubuzo arakubura, nanje ncamvuga nti ntazorinda kuza kutwereka ingene dukubura,
duca turafata iya mbere rero turatunganya amashurwe ataribwa ariyo yaya mubona atandukanye, hariho irengarenga, hakabaho ibitunguru, hakabaho poivro hamwe n'amashu. Ivyo byose twarabikoze kugira ngo icatumye tubishira ngaha kuri biro ya zone no kugira ngo abene gihugu bagende barabonera umuco kuri zone, ku buryo ubugakeneye wese kugakora muhiriwe bica vyoroha. Ndetse novuga yuko uyu munsi nimba ntavyibagiye mu mitumba yose burahari, ku buryo uyu mwanya tuvugana burenga 220 hafi na bune, kugira ngo bishobore gusahiriza za mboga nkenegwa zikunda gukena mu miryango, ugasanga hari ikibazo cyo gukena imboga. Rero ni muri iyo ntumbero rero yo gutera amashurwe aribwa, kandi ikindi no kongera ko n'icuko nk'umuntu byoshika canke bishitse akaramuka afashwe yivye imboga ngaha, je simvuga ko yivye aba yihaye. Mwico gihe nta gihano dutegekanya ko yohabwa, tuvuga duti dukeneye nimba zitwaye ntihagire umubona. Abana bamubajije avuga ati wazikuye hegama nizo waguze, atoya nazikuye ubuvyeyi. Naho atebo babwira twege intumbero yacu no kugira ngo aha kwizone umuntu wese agende yumvamo ko ari buvyeyi. Ubutwaye igitunguru avuga ati ndagikuye ubuvyeyi, ubutwaye irengarenga ndazikuye ubuvyeyi, ubutwaye ishu ndazikuye ibuvyeyi. Icongeye ko umusaruro wa mbere twawushiriye abana bateka ku mashure kugira ngo ushobore kubaramira kwa zijya mfungurwa usanga keshi imboga bazikura muhira. Umusaruro ugira kabiri umunsi umuvyeyi w'intara heruka ngaha, izo twasoromye twaciye tuzijana kuzirabisha abagwaza kugira ngo bashobore mu bitaro vya Kinyinya kugira ngo zishobore kubafasha nabo aho baba bafitiye ibibazo. Rero muri make novuga yuko twabikoze muri iyo ntumbero y'isuku n'isukura, mugabo tugaca twongera tugatera amashurwe aribwa. Murakoze cyane. Kuri wowe uriko uranyumviriza ukaba utwara komine zone umutumba naho woba uri nyumba kumi, twogusaba yuko wofatira karorero kuri uyu mwubahwa chef de zone. Ikintu avuze nanatekanije ko nja kukimubaza, nashaka kumubaza ati ndavye nka ziriya rengarenga ziri hariya, twe tuzita irengarenga inongira muri kumoso muzita gute? Shaka umucica. Shaka kumva bariya ingene muzita gute? Irengarenga nyene. Okay, uraba nk'ingene zitagase. Nariko ndibaza none zica zijahe, mbega zigenda mu rugo kwa chef de zone? Murumva yuko atubwiye yuko zigenda gufashishwa abana bateka ku mashure, abagwayi mu bitaro. Vyukuri wewe uri kuranyumva, ndazi ko kuri komine utwara canke muri ku mutumba, ikibanza imbere ya biro yawe ntihobura ahoja akakarima, basi upfumugira dutanu gusa urumva ko wewe afise twinshi. Nizera yuko ngaho urakuye icigwa, kandi si wewe gusa umutware, yaba na wewe serugo canke inarugo. Iki kintu nikiguhe icigwa ugitunganye neza. Twatumenyereye amashurwe bakata baca bata, mbere uravye nahajya muri Avenue Mwezi Gisabo bahateye amashurwe, ariko tutuntu kumenga twohabera. Kumbure we ndongozi uri kuranyumva, iki kintu muza muciyumvireko, canke nimba mutabone ngere mubigira muhamagare nk'umuntu nk'uyu arakwiye promotion yo kuza hariya kugira ngo ace aplanifia uyu mugambi mu gihugu cyose, mu bibanza vya leta, mu bibanza ku bibuga, ku mashure, ku bitaro, ahantu hose hakora usanga hari ikibanza, haba no ku masosiyete prive. Naje wacu kuri kwibonobono imbere imbere y'urugo murana yuko bikenewe ba Breze ngaha ko muzoca mutunganya akarima ko mu gikoni. Murakoze cyane rero nyakubaho, turabashimiye. Murakoze cyane, ariko nosozera mvuga nti utu turima tw'igikoni kugira ngo dushoboke kubakwa, agronome wa zone afatiye ya mbere hamwe n'abamoniteri cyo kimwe n'abaremesha kiyago, bagaca baza bakabukora atazindi nguvu zisabwe. Murakoze.
murakoze cyane mwe mwariko muradukurikirana murumva yuko aciye agira ko atanga n'intumbero ingene bikogwa kumbure je nako ndifuza mbere ko yoca ahabwa promotion kugira ngo aje ngenda bitunganye mu gihugu cose mugabo arabahaye intumbero agronome wa commune wa zone fati ya mbere mu bikorwa rusangi kuri ya masaha dufise gukora ibikorwa rusangi murana ko hotunganywa uturima two mu gikoni tutari duke Imana ibahezagire wewe wari kumwe natwe ibisigaye ugumane ngaha kuri Kibonobono Media tuguma tugushikiriza bishasha duheze tukumenyeshe n'ivyatuzanye murakoze merci beaucoup